abasirikare bari ku butegetsi muri Chad n'abahagarariye imitwe y'inyeshyamba hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku cyumweru bahuriye i Doha muri Qatar aho batangije ibiganiro by'amahoro. Ni bumwe mu buryo bwo kurangiza intambara biciye mu nzira ya diplomasi. Muri Tunisia abashyigikiye abatavuga rumwe n'ubutegetsi ejo ku cyumweru bigaragambirije mu murwa mukuru Tunis bamagana ubutegetsi bwa Perezida Kais Saied bavuga ko ari bubi n'ikibazo cy'ubukungu bwifashe nabi. Nyuma y'umuyaga mwinshi wibasiye igice cy'amajyaruguru ya Mozambique mu mpera z'iki cyumweru turangije, abaturage bakoze isuku aho uyu muyaga wangije bikomeye. Byibuze abagera kuri 12 barapfuye naho amazu agera ku 3000 arasenyuka. Muri Ethiopia abasengera mu idini ry'abarothodox bashinguye umuyobozi wabo wapfuye muri uku kwezi. Abune Merkurios yari yaragarutse muri Ethiopia muri 2018 nyuma yo kumara imyaka 27 mu buhungiro kubera impamvu za politiki. Video yerekana umunyamakuru mu Fransa Olivier Dubois warekuwe yaramaze hafi umwaka yarafashwe n'imitwe y'abajihadiste muri Mali ejo ku cyumweru yiri wicicikana ku mbuga nkoranyambaga.